bavuga ngo ati ubuzima buragoye, ubuzima buragoye. Uye nyene ubuzima buragoye mugani bivana n'ingene wewe uvyitwararika aho uvyitwaramo. Rero kamera na mbere ndabaramukije aho muri hose. Kazi nabanyitwa nije imbere Dieudonné. Karibu kuri iyi channel. Uri mushasha ntibagira kugira subscribe, like, comment, share. Urungikira na mugenzi wawe ko nawe nyarakwiye kubona ibintu vyiza kandi bimeze neza. Kubera murya hasi vyiza kwigumya ibintu kandi ari ibintu bikenewe kurabwa n'abandi. Ino munsi ntibagiye indirimbo zibiri zarasohoje. Shiran, need it though. Shiran, need it flow. Shiran, need it though. Shiran, need it flow. Do your moves, make your moves. Shiran moves, we all never stop. Yewe ndavuye kure ntakubeshe, indoto zanje ni kugira ndihembe. Seba urakoze. Seba urakoze. Urondera ukabura, urarira ukaheba, ubuzima ntuheba, ejo ntawumenya, ijoro n'umurango. Indirimbo zibiri zarasohoce, aho usanga utarayiraba kandi utarayiraba ubu nyene hagarica video ugenda kwiraba. Ndaza gushira link ngaho hasi ufise akanya ugenda kwiraba, hanyuma uyirungikire mugenzi wawe nawe nyene yumvirize iyo ndirimbo. Ni zibiri, imwe yitwa ihorera kandi rafise amashusho amasanamu anaka video. Indi nta masanamu ifise yitwa ubuzima n'abagenzi. Birivuze utagwenda kuyumviriza hanyuma umbwire ngene wayumvishe. No munsi naka video gatonya kwa gatanu sinda uploadinze kuri kwa none podcast mugani nda uploadinze zo ndirimbo zibiri. Urumva kimwe kibisi kindi nico gituma ntagize uko mugani mwitege bishasha ku wundi wa gatanu kuri kwa none podcast episode 12. Turashabandanya ama episode azogumaza. Rero ngo mavuge ko ku bintu bijanye ubuzima ngene bugoye. Ningene nawe ushobora kumenya ngene utembera kw'iyisi uri kurarondera ubuzima, kubera burya ubuzima bugoye bivanye ningene nawe ubumeze, aho bivanye naho ubaye, aho utuye uko nuko. Mugani ngiye kuvuga ko ku bintu bijanye n'ingene wewe umeze. Icambere ubuzima burashobora kukugora kubera ugendana n'abantu atana kimwe bakungura mu bwenka, bakungura mu buzima, ugasanga mu bintu byose murimwo ni ibintu nyine usanga ari vyinosi, aho nta bintu by'iterambere muyumvira, ni ibintu byo kunezerwa. Urumva ico kirabuza, aho kirashobora kukubuza ko wotera imbere mu buzima bwawe. Rero abantu mugendana abagenzi atari abagenzi, ahantu wisanga uko nuko bivanye n'ubwo rukundo ayo aho hantu buri n'abo bantu muri kumwe, biratuma ubuzima bushobora kukugora kubera abo bantu nyene bameze niko nawe usanga umeze. Ari abantu bagenda nabi, bameze nabi, nawe ushobora kwisanga umeze uko. Rero wirinde ivyo bintu kugira ubuzima bwawe ugende neza. Ica kabiri ni wewe kandi. Ica kabiri ni wewe kuba uri umuntu w'umunebwe. Urumva ufise umunebwe, ntugomba gukora, ntugomba kwirukanga. Naho wotambuka ukebuka urashobora kugera izoshika. Mugana hari uwundi muntu ni gutambuka atagomba gutambuka. Ndiko navuga ni gukora ntagomba ni gukora. N'ikintu gitonya kitomutwara umwanya muto, kitomutwara bamba umwanya muremure ntagomba ni kugikora. Rero umuntu umeze uko ni wirinde kuba uri umuntu tagomba gukora umuntu w'umunebwe. Rero umuntu w'umunebwe azokwama yanebwe. Urumva mu bintu byose mu buzima bwiwe usanga bugoye ko yotera intango, ko yotera imbere, ko yotambuka, ko yokwiruka. Urumva ntiyoshobora ni kwiruka atazi no gutambuka kubera ubunebwe. Rero byose biri mu bwenge bwawe. Ubunebwe urashobora kuvanaho burundu bivanye n'ingene wewe
ugomba gushika ku kintu n'ingene wewe wiforominze wiyubace ukavuga jewe ubunebwe ni kurondera nyambara ikintu kimeze uku nuku ni kurondera mpaka ngeze kuco ugomba kugera. Rero ca kabiri n'ubunebwe, ico kirashobora gutuma gatera imbere. Ica gatatu naco ntikiri kuri wewe mugani, kiri kuri wewe. Ni kuvuga ngo ati umuntu agomba gukora, agomba gutera intambwe mugani akataba afise imfashanyo, akataba afise umuntu amusupporting, amufasha, amupushinga, burya twese turakeneye umuntu azaratumotivating, azaratubwira komeza, genda uko, gira uko. Urumva hari abantu bashobora kubura ako kantu, aho ico kintu gaca usanga byose bicaye bimanuka. Rero umuntu umeze uko urashobora na wewe nyene kwimotivatinga, kwikomeza, kwiyongerezamwo inguvu mu byo uri kurakora byo byose, ukikomeza ukagirane, kubera burya ico udafise uracirondera kandi urashobora kucirondera muri wewe. Rero ico ni kindi ca gatatu, kubura support, kubura abantu bagupushinga, kubura umuntu agufasha, kubura umuntu akugirane, uba urumva nico kirashobora kutagushikana imbere aho kugushira hasi, kugumya hasi cane. Rero bidashoboce ni wewe ushobora kwiba umuntu uze umuntu motivator, umusopora wiwawe. Rero nuko uzoripusha ukavuga jewe ndakomeza nta kibazo, jewe nzokwirukanga nta kibazo, jewe nta wundi atari jewe, byose ndapiga uko nuko, kandi birafasha cyane. Ica kane arico ca nyuma, kubera naka video gatoya ndagomba nkore mugari kari mu tuntu naho twoshobora kugufasha, ni kugira ubwoba, kugira fear, gutinya. Burya ari ibintu umuntu wari wese ashobora gutinya. Nka jewe gutinya kuvuga basi imbere y'abantu, ikintu je mvuga burya ntaco ndoshobora, ndabizi ko ntogishobora kubera biragoye. Burya bavuga ngo ati ngo kwisi nzima ikintu ca mbere abantu benshi batinya ni kuvuga imbere y'abantu. Urumva si wewe wenyene, si jewe ndenyene, mugani ikintu ushobora ku developing kikaguheramwo. Rero uri umuntu ufise ubwoba mu bintu vyari byo byose, ni kugenda buke ukiyubaka, hanyuma ubwo bwoba bukakuvamo burundu. Rero ugomba gutera imbere, ugatinya ngo ati je ntavyo ndoshobora, wacinzwe. Ugomba kwiruka ngo ati Jesse ngomba kwiruka, ndumva atana kimwe, ndumva ntabishoboye, urumva wacinzwe. Rero ugize ubwoba cyane mu bintu byari byo byose mwisi, urumva uba wacinzwe. Rero ni kwirinda kugira ubwoba, ukavuga bati n'ubundi ni chance, ni mu buzima, ni ibintu mbandanya, byanse biranka, imbere biranka, gize uko biranka, nta ngorane, kazima ntaza gupfa, urumva uzoguma uri muzima. Rero ico kirakunda kubuza abantu gutera imbere. Rero ni wirinde kugira ubwoba. Ufise ubwoba arabagene wozura walkinga, urakora utuntu tushobora kugupushinga kugira ubwo bwoba buhera. Aka video karako ntiwibagire kuraba za ndirimbo zibiri, ihorere, ubuzima n'abagenzi. Ndaza kuzishira ngaho hasi, hanyuma uzirungikira mugenzi wawe nawe nyirazo gushobora kuziraba. Share this apani video mugani ziya ndirimbo. Ntiwibagire kugira like, subscribe, comment. Tuzosubira kubona niyo twabonana.